Turi ku munsi wa gatatu igenekezo rya 13/0 mwaka wa 2021 ikaze inshuti n'amakunzi ba televiziyo Renaissance manu makuru twabateguriye agizwe na zimwe mu ngingo nkuru zikurikira. Impunzi yaba mu ikambi yanduta mu gihugu ca Tanzania yishwe mu ijoro ryo kuri wa kabiri urunani rw'abaharanira agateka k'impunzi CBDH Vicar rurasaba rushimitse ishamwe HCR gukingira impunzi zose ziba muri ico gihugu. Umugwi CVR nta buryo n'ubuhinga ufise wo kumenya ibisigarira vy'abishwe bivugwa n'umushinga manza Isidore Rufikiri arongoye umuhari Morena murabikurikira muri ano makuru. Guhimiriza abarundi kunyifato bogira mu guhangana n'ikiza ca COVID-19 nivyo vyoza biherekeza izindi ngingo zafashwe na leta y'u Burundi mu ntumbero yo kwirinda ico kiza gihanze isi Uburundi budasigaye inyuma nakamo ku muhinga mu vy'amagara y'abantu navyo nyene twabibateguriye muri ano makuru ikaze mwidonido. Ndasubiye kwa ikaze murano makuru urunani rw'abaharanira agateka k'impunzi CBDH Vicar ruriyamiriza urupfu rw'umurundi yarayagandaguwe mu ikambi yanduta mu gihugu ca Tanzania. Leopold Sharangabo icegera c'uburongoye CBDH Vicar avuga ko iyo mpunzi yitwa Isa yagandaguwe n'abantu bataramenyekana. Urunani CBDH Vicar rurasaba ishamwe gita y'impunzi kw'isi HCR gukingira impunzi zose ziri mu gihugu ca Tanzania. Vyabaye mu masaha indwi y'ijoro muri ijoro ryakeye niho Isa yategwa n'abantu bataramenyekana mu ikambi y'impunzi y'induta baramwiba hanyuma kandi bagenda bamugandaguye. Rero si ubwa mbere byari bibaye kuri uwo Isa kuko n'umwaka uheze yaratewe n'abantu bataramenyekana baramwiba. Igitangaje rero yarabimenyesheje abajejwe umutekano muri Tanzania ariko nta kintu kimwe cigeze gikorwa ntigeze umutekano wiwe wubahirizwa. Murabona ko rero bagarutse noneho bakamwiba kandi bagasiga banamugandaguye. Ibyo rero birerekana cyane ko muri ico gihugu ca Tanzania mu makambi y'impunzi ko atamutekano uhari, impunzi z'abarundi ko zitabayeho zitekanye, ko kenshi mwagiye murumva ko zagiye ziranyuruzwa abandi bakicwa mbere bakanatahukanwa ku nguvu. Kuri ubwo rero turasaba leta ya Tanzania ko yo kubahiriza umutekano w'impunzi z'abarundi ziri mu makambi atandukanye nk'uko ico gihugu gisanzwe cubahiriza umutekano w'impunzi z'abanyekongo basanzwe bari muri Nyarugusu. Ikindi turasaba HCR ko yovugira impunzi z'abarundi ziri muri ayo makambi kugira ngo ntizibandanye zitotezwa, zicwa, zihohoterwa, zikorerwa n'andi mabi, na cane cane ko numva ko impunzi z'abanyekongo zozo zisanzwe zitekanye muri ico gihugu. Ikindi naco dusaba ni turasaba amakungu ko yokurikiranira hagufi ibintu bikorerwa impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania kuko birarenze urugero, aho abantu baguma bicwa, banyuruzwa, bahohoterwa riva atacamira. Leopold Sharangabo icegera c'uburongoye urunani CBDH Vicar. Umugwi ujeje kuvuga kuri no kunywanisha abarundi wategerezwa kuba ufise ubushobozi n'ubuhinga bw'igikorwa cyo kumenya bagandaguwe. Ivyo ngo siko biri uyu munsi bivugwa n'umushinga manza Isidore Rufikiri arongoye umuhari Morena. Ivyo akabivuga inyuma yaho umugwi CVR ushikirije icegeranyo cawo muri indwi iheze. Umushinga manza Isidore Rufikiri yagiriza uwo mugwi kutigenga mu bikorwa vyawo. Buriya rero umugwi canke n'umuntu ajeje kutoza ukuri agirwa cane no kuba ari umuntu yigenga canke ari umugwi wigenga udavuga ijambo utamiswe, utavuga ijambo utamiswe kandi uvuga ibintu uko biri kandi ukaba ufise ubuhinga n'ubushobozi bw'ico gikorwa, hanyuma ukaba utegamiye umugambwe canke umuntu kanaka. Urabona yuko witoreye umwaka ugiramwo enquête, ugiramwo rapport, nawe nyene ukawukora nabi, ugasuriranya ukuri, ugasuriranya ibimenyetso byo kwerekanye ukuri gutuma abarundi bose bashira umutima mu nda. Mu bihe nk'ivyo umugwi nk'uyo ukoresha mu gutora ukuri uteza gukoresha ikintu bita
carbone 14. Carbone 14 ni uburyo bw'ubuhinga bwemewe ku isi butuma umenya uti aba bantu bishwe umwaka uyuhe, bishwe igihe kihe, bamaze imyaka ingana iki, ibintu bakoresheje kugira bahambe byagenze bimeze gute, nuko bakavuga ati imyaka bamaze aya magufa y'imibiri imaze imyaka iniyi. Bategeza kandi gukoresha ubuhinga bwa ADN. ADN ni ubuhinga nabwo bakoresha makungu hose ku isi yose, byerekana bishobora kukwereka biti uwo muntu aya magufa dutoye nayo umuntu yitwa naka, ivyo zose ntabyo bakoresheje. None bamenya gute yuko iyo mibiri ayo magufa bazura ari ay'abahutu canke ari ay'abatutsi canke ari ay'abatwa canke ari n'ay'uwundi munyamahanga? Bamenya gute ko ayo magufa yari ay'abantu bapfuye 72 canke 65 canke 68 canke 93 canke 2015 canke na hirya y'ejo? Urumva nizo tuvuga yuko basuriranya kugira ngo bazimanganye ukuri. Mu vy'ukuri bafise ico biyotsa, kuko kuva 88 93 gushika n'uwo munsi barabazwa amabi bagiyemo mu bwicanyi mw'ihonyabwoko ry'abatutsi n'ibindi bakoze n'uwo munsi. Maître Isidore Rufikira arongoye umuhari Morena yaganiriye na mugenzi wacu Darlene Irakoze. Mu bijanye n'amagara y'abantu naho ikiza ca COVID-19 kiguma gisasa indava mu gihugu c'u Burundi. Uburyo buhari bwo kwirinda ico kiza ntibukwiye, ivyo nibishikirizwa na Libera Ntibashira, kandi umuvugizi w'umuhari MAP Burundi Buhire akamenyesha kandi ko leta y'u Burundi atakuri na kumwe ishikiriza ku bitigiri vy'abanduye uwo mugera. Libera Ntibashira kandi umuhari MAP Burundi Buhire ntushima na gatoyi ingingo ziriko zirafatwa, si ukuvuga ko ari mbi, ntizikwiye, kuko icambere coco no kwibutsa nuko umuhari MAP Burundi Buhire ico kiza kimaze gutera twarahanuye bihagije, turandikira umukuru w'igihugu yararongoye Burundi, turandikira abasenyeri tubasaba yuko bohanura, kuko ico gihe leta yariho ntiyemera yuko ico kiza cateye mu Burundi. Bavuga kenshi yuko Uburundi buri mu minwe y'Imana, ko bashize imbere Imana, ko arico gituma ico kiza atakiriho. Ariko amatwa dusumira, abantu benshi barapfuye bahitanywe n'ico. Ico nico cambere no vuga cerekana yuko bafashe leta y'u Burundi bwafashe minenegwe ico kibazo. Ubutegetsi buriho no munsi nivyo ingingo zaraye zishizweho ni nziza, ziriko ziraja mu buryo bwiza, ariko ntibikwiye. Muti kubera iki? Kubera hariho imvugo hakaba n'ingiro. Turavye rero ingene mpereye ku mukuru w'igihugu yakira abakuru b'imigambwe kwifuriza umwaka mushasha, ntihagire ingingo n'imwe ifatwa muri abo bakuru b'imigambwe, kuko amasanamu twabonye bari begeranye basangira inzoga, bayaga, bimwe bita uhana imetero nka 2, ntavyo bakurikije. Mu ncamake rero hari imvugo n'ibikorwa bikorwa. Ivyo bikorwa ntibihumuriza. No kwibutsa yuko muri abo bakuru b'imigambwe umwe muri bo niwe yari yambaye ka kantu bafukisha umunwa n'amazuru, umwe ku bantu bashika ngira hafi 100. Ivyo vyerekana rero yuko atangingo zashizweho zikwiye, kandi kwico kiza cha COVID bagifata minnego. Ica kabiri nuko nta kuri na kumwe bigeze bavuga ku gitigiri c'abapfuye kuva COVID ico kiza gitera. Mu bindi bihugu vyose hariho ibitigiri vyerekana neza ingene abantu bagiye baricwa. Ikindi novuga nuko mu kugwanya ico kiza mbere uhoho ni ibintu bikomeye cyane. Uburundi ntibwiteguye bihagije, nta migambi n'imigabo irashe yo kugwanya ico kiza yagiyeho. Arico gituma
mubona abarundi mpereye ku bategetsi babaho nk'uko icyo kiza atakiriho notanga uburorero ibikorane byabaye mu mwaka uheze mu kwezi kwa 12 ari abantu bagerekeranye ko imisa yirigwa iraba umukuru w'igihugu ari hari abantu bicaranye amanama yigwa araba ivyo byose bikorwa nk'uko ico kiza atakiriho. Libera Ntibashira kandi umuvugizi w'umuhari MAP Burundi Buhire. Tukiri kuri ivyo nyene ingingo leta y'u Burundi yafashe mu ntumbero yo kurwanya ikiza ca COVID-19 ni nziza ariko ntizisa nizo ishirahamwe impuzamakungu gitamagara y'abantu risaba bivugwa nako nakuze comme umuhinga mu vy'amagara y'abantu ahavuga kandi ko leta y'u Burundi yari ikwiye kwigisha uko bo kwirinda ico kiza ihereye ahantu hahurira abantu benshi nayo guca amande abanyagihugu sivyo bizoza gukuraho ico kiza. Izo ngingo leta yafashe ni nziza mugabo ico tubona ni ngingo zigiye zishwiragiye zidafatiye ku ngingo nyezina nk'uko urwego mpuzamakungu rw'amagara y'abantu rubisaba. No kuvuga iki ntitubona neza ingene leta yashizemo uburyo bwinshi no kuvuga uburyo bujanye n'ibikoresho bujanye n'amafaranga bujanye no kwigisha abaganga bijanye no kwigisha abantu bose hanyuma mbere ugasanga bujanye no kuronsa ibikoresho vy'isuku n'isukura by'umubiri hagati mu gihugu cyane cyane mu bigo tuzi yuko bisanzwe bifise abantu benshi kandi bifise n'isuku rike. Urumva rero iyo hamaze kuboneka abantu kandi bakaguma bahema za mpwemu dusangiye twese, urumva rero nta kurindira birimo, nta kurindira no kwihuta, kandi mu kwihuta rero bateza guhera aho hantu hari abantu bafise uburyo buke mu makambi y'impunzi, mu makambi y'abateshejwe izabo, mu mashuri, mu mapirizo, no kuvuga mu masoko, aho hose n'ahantu abo bantu baba bafise uburyo buke kandi bateza kuronka ingene bikingira, no kuvuga bagashiraho amategeko akarishye kandi akurikizwa. Kandi kuyakarisha sukushira abapolisi ngo baje baraca amanda abantu, kuyakarisha no kwigisha abanyagihugu kandi bakabaha n'ibikoresho aho bitari leta ikabigura ikabishyiraho, bakishiraho abakozi babikurikirana bahawe inyigisho kugira ngo babikurikirane neza, baze barigisha abanyagihugu, baze baraba yuko bariko barabikurikiza. Hanyuma hakaba rero no kugendura, no kuvuga ivyigwa byo kugendura uko ico kiza cifashe mu gihugu, no kuvuga ivyo bita surveillance active, bakagenda ntibaje guha abantu baza gupimwa ku bushake bwabo, mugabo ubushikiranje bw'amagara y'abantu bukagenda bugashika hirya aho bakeneye gushika hose kugira ngo bamenye uko ico kiza cifashe mu gihugu cyose. Ko nakuze umuhinga mu vy'amagara y'abantu. Mu bijanye n'ubutunzi naho ishirahamwe rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta rivuga ko ritumva ukungene leta yemeje kwitaza ingene ishirahamwe Regideso ryahomvye. Gabriel Rufyiri arongoye Ulicom avuga ko leta y'u Burundi iheraniye Regideso amafaranga atari make. Gabriel Rufyiri asigura kandi ko gukoresha abakozi benshi badakenewe ari navyo bituma iryo shirahamwe ridatera imbere. Ibituma ayo mashirahamwe ya leta atigira atera imbere imvu usanga ari zimwe, nko muri Regideso nuko leta nyene ubwayo, mvuze leta nuko wumve abatwita inzego za leta, no kuvuga igisoda, igipolisi, amabohero, presidence n'amashinga amateka, inzego za leta zose na rumwe amatara n'amazi, amasoko yose atangwa habanje gutanga ibiturire, bindi bikagurwa bipfu, bindi bikagurwa bijijwe na gatatu ku biciro. Imvo ya gatatu nayo nuko ihemba abakozi benshi cyane kandi badakenewe. Umusuku wese aje gutwara Regideso, nganji wese ahaje, directeur
ni ukuvuga abayobozi b'ibisata n'abandi usanga regidezo bijya bitwita les frais de fonctionnement ni ukuvuga amahera leta iryo rikoresha kugira ngo ihembe abakozi usanga ari menshi cyane kumba mbere nayo ryinjiza. Hariho imashini regidezo yakotesheje muri Interpetrol, izo mashini n'amatara regidezo angiriha izo mashini ntaho bihuriye na gato meme n'umwimbu regidezo. Ikibazo kijanye n'ibiturire birenze ibiturire birenze aho usanga hari abantu mu bisanzwe batariha bagomba kuriha mugabo kubera batanga ibiturire bigaca biguma biruka amasoko usanga harimo ibiturire rero bigasanga biri ku rugero rwo hejuru. Ikigira gatandatu cy'ikibazo cyo muri regidezo ni ikibazo kijanye n'ibintu by'amatara n'amazi usanga hariho twavuze abatariha inzego za leta mugabo hariho n'abakozi ba leta bitwa ko bagomba kuriha mugabo batariha. Gabriel Rufyiri arongoye ishiramwe Olicom. Imbere gusozera no makuru tubashikiriza ikigabane kw'isoko kibaza abanyagihugu ingene umuyaga nkuba ubashikira inyuma y'ukwezi amasezerano hagati ya Regideso n'ishiramwe Payway yarangiye. Emile Nibasumba. Ukwezi kurarangiye abarundi basubiye kwirirwa baratonda imirongo kugira baronke umuyaga nkuba kuvaho amasezerano hagati y'ishirahamwe ry'abigenga ryawucururiza hafi yabo Payway n'ishirahamwe rya leta Regideso ahagarikiwe. Muri iki kigabane dushimikira kuca abanyagihugu bahomvye inyuma y'iyo ngingo yafatiwe mu nama nshikiranganji y'u Burundi haterekanywe ingingo mperekeza zotuma umunyagihugu ahungukira. Emile Nibasumba ndiko ndabashikiriza iki kigabane ndabahaye ikaze. Payway Burundi rero akaba ari ishirahamwe risanzwe rikora ivyo kubisha rikoresheje ubuhinga bwa none. Amasezerano hagati ya Payway yari yatanguye gushigwa mu ngiro mu 2017 yahavuye ahera mu kwezi guheze kwa 12. Ingingo y'ukutongera amasezerano iryo shirahamwe yapfundikiwe mu nama nshikiranganji yo kuwindwi gitugutu kubw'ikinyamakuru Burundi Echo. Mu kwezi kwa 12 umuyobozi mukuru wa Regideso Simeon Habonimana acavuga ko bagiye gusubira gukora nka kera. Icyo rero Payway bizosubira kuza kurangura amayinite muri Regideso tabonetse hari masezerano mashasha. Ishirahamwe Regideso ririko rirasubiramo ingene rikora kugira ngo yorohereze gusumba abanyanyi bari. Muri iyo ntumbero rero ambavu y'ibibanza bisanzwe bizwi n'abakiriya bacu baguramo amayinite Regideso igiye kongereza no kwagura ibibanza Regideso igurishirizamwo umuyaga nkuba ni bike cyane muri kino gihe ugereranije n'ivyari bihari bagikorana n'ishirahamwe Payway. Inyuma y'ukwezi kumwe ayo masezerano yarahagaze abanyagihugu bamwe bo mu gisagara ca Bujumbura babwiye mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo wa Radio Inzamba ko bahomba cyane. Kubijanye no kugura umuyaga nkuba byatworohereza kuko ryari yarakwiragiye mu makaritiye nka menshi ku buryo ushaka umuyaga nkuba hari igihe amayinite guherana atakanya ufise kuja muri Regideso muga kubara Payway yabiri hafi yacu byatworohereza. Ikindi nuko naho haba mwijoro nk'amasaha Regideso yabitakirikira kora Payway yoyo usanga bugara bateba. Ikindi nuko bashobora gukoresha telefone uzinanye n'umuntu akorera muri yo Payway wamubwira ibikenewe kugira ngo akurungikire amayinite hama ukabandanya uronka umuyaga nkuba kuko ntitwahangayika tuja gutonda imirongo kuri Regideso. Rero gushirwa no munsi ni ngorane kuri twebwe.
urumva ivya Regideso bisaba yuko umuntu atonda kandi gushika ubu nabo batubwira yuko nkora amabanki abikora ntiturabibona neza nk'abantu rero usanga dusanzwe dufise ubundi buzi uca usanga uri kutura umutaxivero uri kumuha amahera yo gushika kandi taxivero urumva aba ari umucangiro uhaye kugira aje gutondera agusaba arere tour urumva nko kuva muri quartier aje mu yindi ugacumwa nk'amahera igihumbi gushika kuri Regideso gutonda hama kugaruka ukamuha ikindi gihumbi agaca kuzanira amayinite umva ku bantu bato nkatwe umva ko tutorohewe hatagize igikorwa kugira ngo na Regideso ikore nka kurya payiwe yari kirakora turabona yuko bigiye kugorana gose. Izo nukuri zaratubabaje kubera urabona ubu kuja kugura amayinite urinda gufata urugendo rurerure kandi kare bashobora kuyagurira ahakwegereye rero turasaba yuko bishobotse bobisubizaho maze tukagurira amayinite hafi yacu gutyo n'amafagitire ya Regideso aba y'amazi tukariha hafi kubera nk'ubu urashobora gusanga amatara acitse mw'ijoro ariko kugira ushobore kugura amayinite usubire kwatsa amatara bikarinda gusaba kurinda kurindira kugira buce ugende kuyagurira ahantu Regideso yashinze ni na bake bahazi benshi barazimagirika. Kuri mikro ya mugenzi wacu wa televiziyo Renaissance Thierry Bigirindavyi urongo ishirahamwe Olicom rigwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu Gabriel Rufyiri avuga ko inyungu z'abanyagihugu ziza ziranigirwa mu menshi kubera ibiturire na kamwana wa mama. Ntimwibagire yuko amasoko yose atangwa ngaha mu kino gihugu cacu atangwa habaye ibibazo by'ibiturire kandi ibindi bakayatanga bahaye abantu biwabo. Ni ibyo bibazo bikuru cyangwa begereye umugambwe ni ibibazo nk'ibyo ahantu uvuga amashirahamwe atari make amasoko atari make yatanzwe mu buryo nk'ubwo niyo soko ya payiwe rero nuko niko imeze. Ikibazo kihari mu ijambo rimwe ni ikibazo c'intwaro itabeho n'umukuru w'igihugu Bazi Ndayishimiye nawe yaravyivugiye hari ikibazo c'intwaro mbi la mauvaise gouvernance. Ntushobora kuba ufise abakozi nk'abangana nka Regideso ifise ingene bangana ngo ucerondera n'abandi bo hanze ni vyiza ivyo bo bikora korohereza abanyagihugu mugabo rovore financier igihande kirabo amafaranga ntibakivuga kuko amafaranga agera muri payiwe ararenze ni menshi cyane hanyuma ntitwibaza yuko bugaye payiwe kubera urukundo bakunda Regideso ahubwo ni ibintu by'amafaranga bashobora kuba barapfuye y'amakomisiyo batanga n'ahandi hoho twese turabizi ingene ibintu by'amasoko bitangwa nibyo mu ruhande rumwe abanyagihugu boroherezwa kubera bagurira amayinite hafi mugabo n'ubu Regideso bishatse ni ibintu byoroshe cyane irashobora kubikora. Abanyagihugu bamwe bo mu gisagara ca Bujumbura basaba ko bokoroherezwa bakaza baragura umuyaga nkuba hafi mu makartier kuko bituma baziganya amahera bagacungura n'umwanya baheza bagakoresha mu bikorwa vy'iterambere. Arakoze Emile Nibasumba ani naho amakuru tuwateguriye agarukiye nkaba nshimiye bagenzanje bafashije kuyatororokanya namwe mwese mwayakurikiye naho butaha.